I'm little bit drunk, Ain't I never feel like that right now. Say hello, 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 yeah. Twari tumenyera gatouch ka Pizzo na tugaca tujya kuri video kwa Andre na nabivuze mu ncamake. Iryo hinduka ryabaye kubera iki mwage kurondera haruta handi canke? Oya, ihinduka just ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Waislamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Iyi ni Empower TV, ni televiziyo ibazanira abaririmbyi canke abantu bose bakora ibikorwa mva bwenge. Ni televiziyo yanyu, murabizi ko Empower TV atakidakora kugira muryoherwe. Musanzwe mutumenyereye dukora kuri Source Dinere kuko dusanzwe dufitaniye ubucuti bwiza, ariko no munsi niyo muririmbyi bisaba yuko tumusanga muhira canke wowe wese akora ibikorwa mva bwenge tumusanga muhira, navyo nyene turabikora. Jenny ntagasiga Vivance canke Vivance muri inyuma ya kamera, hariyo Benny na Claude nibo bariko bakora ibishoboka byose kugira mushobore kutubona. Uno musira ati twabazaniye nde nabaririmbyi batatu, ariko turi kumwe n'umwe basanzwe bagize umugwi witwa Djafris Boyz, baririmbye kuva kera kuko iyo umuntu amaze gukora akazi imyaka irenga 10 abari kera. Hariho ababaye abafana babo, natwe turimwo mu nyuma tuza kumenya yuko arabaririmbyi ba kera bivanye n'ibindi bikorwa. Urazi ko kenshi bavuga ngo kugwa si bibi, ariko iyo uvyutse neza niho rero bica biba byiza gusumba. Nuko rero ubu rero bakaba baragarutse bagize comeback, baheruka gusohora indirimbo yabo yitwa Hello, bayisohora amasanamu, indirimbo yakozwe na Andiler. Mu nyuma baca baramera nk'abajyamye gatonya, nico gituma no munsi nabaronde, ariko sinabaronde kubera bajyamye, ahubwo nabaronde kubera bavyutse. Ubazanye indirimbo yitwa Bahembe. Turaza kuvugana byinshi, nakubwiye ni batatu, ni Djafris Boyz igizwe n'abaririmbyi batatu, hariho Ludfa, hariho DM, hariho na Dupri. Uno munsi turi kumwe na Dupri mu bwami mvuga bw'ingoro yiwe sinzi. Oya bro, umeze neza? Namahoro biraza nawe ego. Jenge zana bajije ati hotel ni yande. Microphone. Muhira ngane watwakiriye. Ego. Ongera kwanza felicitation mu basani babano heza kuko benshi tuza tubasanga muhira. Singane kumenya ngo ni wawe canke si wawe, ariko aho uba ni habari iwawe. Ongera hano ni umuhira. Okay. Karibu kandi. Rudfare kandeke kubaza ngo ari mu Bufaransa. Just ndamvuga bya bindi ngo bambwiye. DM niwe nshaka kumenya yari. DM ari yafatiriwe cyane. Hari ingorane zijana na famille, donc ari karakemura muri no mwanya ncituma atashobora kuboneka. Ego. Nagerageje kugira presentation kuko sinovuga ngo mbe ngurinde ogenda kuzi, ariko Empower TV nibwo bwa mbere tugikorana ikiganiro, nibwo bwa mbere no televiziyo ikibakira. Nagomba gatonya nko minota 2 utubwire parcours yanyu gatonya gusa kugira twibutse kuko nibwo bwa mbere tukibakira. Gatonya gusa nko minota 2. Djafris Boyz yatanguye ryari, hanyuma duce tubandanye. Djafris Boyz numugwi w'abasore batatu, jewe Dupri, Ludfa hamwe na DM. Twatanguye mu mwaka wa 2006. Ico gihe twari tukiri bane, mugabo ofio amezo twagiye batatu. Donc twakoze ibikorwa atari bike muri mu myaka ikurikira nk'itanu, kuva 2006 maka 2010. hariho n'ama video amwe yasohotse demo ari kuri page ya kera ya Akezanet. Ico gihe byari bigoye nyene, wasanga indundi yashize ko ugasanga Akeza. Ego. Ama 2010 twace nk'abagarise gatoyi kumvo zitandukanye. Umwe yaciye aja mahanga, jewe nacinja mahanga. Ludfa na DM araguma ngaha, bafatirwa n'ibindi bintu bijanye n'ubuzima bwabo personnel. Bica bifata indi myaka nk'itanu. Oya, indi myaka nka 10. Donc à 2020 niho twafashe decision ati reka tugarure umugwi kuko
umuziki ni ikintu dukunda twese kandi kitumotiva kuva kera tukiri abantu batoyi. Okay, kuva mu 2006 2020 muragarutse ni giki ikibazo ca mbere ni giki mwasanze carahindutse mu muziki uravye systeme mwakoreramo kera na systeme mwasanze? Umuziki warahindutse cyane iriya myaka deja byari bigoye cyane ko uronka fan buzz kubera nta technology twari bwamenye ino wasanga donc urasohoye indirimbo yabiri kuri CD deja abari ikintu kiri palpable ariko ubu hari internet urasohora indirimbo kayishira ngaho n'umuntu ari mu mahanga arayibona facilement atarenze gutora CD yawe. Urumva donc ubu hari facilité yo gupopulsa akazi ubu uri kurakora hama urabona ko abarundi bakunda umuziki ndundi sico kimana kera. Okay. Kenzo changement mbona ziboneka ubuye cyane. Okay, umwe yagiye mu mahanga babiri basigara ngaha abasigaye aha uvuye mu mahanga undi nawe aravamwo nawe aja mu mahanga no kuvuga ko ari kugombozanya umwe yaragenda akagaruka ashitse undi nawe agaca agenda ivyo bintu ntubona kumenga byaratumye umugwi wanyu udatera imbere cyane? Nivyo kuko ijya myaka ya iyo mwaka aho byatumye duhagarika donc hari kujya kuntu usanga donc uri kurakora cyane mugabo ataterambere riboneka uri kurabona dusa n'abacitse intege gatoyi dufata amadecision yo kuja mu bundi buzima kwanza gatoyi mugabo umuziki twame tuwukunda kandi n'umwe wese yamye abandanya umuziki mu nzira ziyo ukwiwe. Yego umwe wese asohora ukwiwe. Yego. Okay, reka rero tureke parcours yanyu mutaragaruka tuvuganire ku kazinyezina 2020 ndibuka kugira twaramenyanye sinza kugaruka cyane kwingene twamenyanye ariko indirimbo yanyu yitwa Hello niyo yatumye tumenyana. Ndibuka turiko turavugana mwaravuze uti ubu rero tuje mere nka kingorongorongo njenje ati tuje ariko mwasohoye indirimbo mwarasohoye ari muri 2021 mu 2021 yitwa Hello wanashaka nama mwabanje musohora audio hanyuma musohora n'amasanamu audio mwayikoreye kwa Pizzo video ni Andler yayibakoreye ariko muca muremera ati ubu rero tugiye kugira back to back no kuvuga indirimbo kuyindi kugira twerekana yuko imyaka twamaze uro tugiye gukosora amakosa ariko aya makosa mutanguye kuyakosora mwitonze kuko hariko hacamwe ikindi kiringa abantu babibagiwe ndaza no gushika ku ndirimbo yanyu nshasha yitwa Abahembe muheruka gusohora twaza kuyivugana ko vyatewe niki uko kunuma kuvigiye musohoye Hello n'iyindi nshasha vyatewe niki? Mu ncamake novuga yuko harabaye intambamyi zitandukanye. Premièrement ukuntu dukora akazi vu que hariho umwe hanze hariho ukuntu biba biteba gato mugabo sinogi ciapuya ko cyane kuko iyo ni point twaganiriye même avant ko dutangura ama projet bavuze donc ubu vu que we uri hariya nawe natwe turino tuzaturagira gucyahe hama ama projet avance. Rero waravuze ati nutwe twaremereye abantu ko tugera back to back migabo hariho kujya kuntu usanga wa planinze ikintu me timing ugishaka ko canke ukuntu ushaka ko kiba canke ukuntu gisa bidakunze uwo mwanya bigaca bisaba yuko ubanza gufrena iyo projet uri kurakora. Donc muncamake nuvuga ko ari ivyo oye kujya kuntu usanga donc nshaka gusora kino kintu mugabo ubu uye donc hari ntambamye kanaka reka mbanze ndindire kwanza. Ego Alan kenshi iyo abantu ari batatu uravye umuziki ugwe gugeze ko mwe mufise ingufu nyinshi kuruta umuntu umwe uba abantu benshi barasora ama EP ama extended play abandi barasora ama album abantu twari twiteze ati imbere yijeho kuturamutsa Hello mashobora kuzana album canke EP ariko nubundi mwaje n'indi ndirimbo imwe bimeze gute nta plan mufise ya EP canke album? Bya EP ubu nta nibi mugambi yacu pour le moment canke album nko bivuze kuko turi muri ya nzira yo gushaka kwanza kugarura kwanza abafans twari dufise abakera hamwe no kugira nabashasha.
donc ntihagera yuko umuntu asora ipi sora amakondisiyo zoba hari umuntu azubigira tuzobimanyisha. Reka rero tuganire ku ndirimbo yanyu nshasha muheruka gusohora hajya imaze amahinga 3 cyangwa ukwezi. Ubu ndibaza ko ikujya ukwezi. Indirimbo yitwa Bahembe. Go down, she'll give me some more. Party all night, all night. Bahe, 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 Bahembe, bahe, 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 Bahembe. Reka tugibiriho. Bahembe bande. Bahembe ni juste contexte umuntu yumvire selon ubuzima usanzwe bw'abarundi twese ukuntu n'imico yacu ukuntu usanga hariho amaslogan agenda avuka selon imigwi y'abantu canke ibinabijyaye. Donc twaba inspiré juste n'ukuntu usanga umuntu muri conversation kanaka ati ebana vivance nibakumpere kamwe nibakumpere iki ego. Indirimbo kwa Gigabit audio video kwa Landres B ariko twaratumenyeraga touch ka Pizzo na tugaca tujya kuri video kwa Andre nabivuze mu ncamake. Iryo hinduka ryabaye kubera iki mwage kurondera haruta handi canke? Oya ihinduka juste umuntu ntiyamakorera handi nyene imisi yose mugabo andi n'umuntu dufitanye ubucuti kuva kera kandi twama dushaka gukorana ibikorwa bitandukanye. Donc ico gihe twashatse gukorana nawe nuko ntiyari ino yari yagiye mu projet yo hanze y'igihugu. tuca dushima gukorana na Landry kuko deja yari muri gahunda kacu ko tuzoba dukorana umunsi umwe igikorwa kuko n'umuntu akora ibikorwa kabisa bihambaye. Bahembe nindi naso lazima ko mlango watogonge. Indirimbo audio sindagaruka ko kuko turi kuri televiziyo. Reka tuvuge kuri video yabonetsemwo abigeme benshi kandi biboneka ko menga mwari ahantu menga hari ibintu bimwe mwagiye murakora bisaba yuko mukoresha amahera menshi. Ijya video iri muzaba costinze sana. Video ya mikostinga nta video iba amake canke iba menshi ndibaza surtout ko kukuntu kuma tarife asanzwe hari ngaya yaba director du mois umuntu ari muri industrie nyene abazi ati donc uyu ari hakuna urero kuri sino harabaye inguvu nyinshi mu gushira hamwe bajya abantu mwabonye indani ko donc ubona ko ari nombre y'abantu benshi donc harabaye ama dépenses kanaka kugira igikorwa kihabe amasana maboneke n'abajya abantu babe barimo. Ugerageje kuraba ijya video Ubujumbura naho kare wambwiye ngo Ubujumbura bwabaye bunini ariko Ubujumbura turazinanye nk'abakobwa bakunda kuja mu video hari amasura ubonye ucuvuga ati bya ndamuzi mwi ariko ijya gwanyu benshi nta kabisa uravye urabona kumenga n'abantu aribwo bwa mbere ukibona mwabakuye ninde yabarondeye ni mwebwe mwirondere canke ni director yirondere ubwiwe? Bani twebwe kubera ino Dis-moi, sinavuga ko hariho agence kanaka umuntu ashaka kugira nyine uronke abamodo canke aba video queen. Donc ni amarelation usanga ufite n'abantu usanga donc umuntu kanaka ari muri iyo domaine usanga arabafashije mukavugana ukuntu akazi kaza kugenda mukumvikana akazi kakaba. Tukivuga nyene ku ivyo by'abajya bakobwa mu bakoresha mu ma video vixen mu ma clip hariho uwo twigeze kubona muri video yanyu ya Hello muremure kabisa umenga hajya bavugana abamaneke. Imba nibeshe mu nyuma duca tumubona no muri video ya Christian Bella n'umuririmbyi w'umutanzania ariko asanzwe afite ubwene gihugu bwo muri Congo akomeye cyane muri East Africa azwi ndetse no ku isi.
nimwe mwamwuguruye inzira canke ntaragaruka kubashimira uti bwa bundi ya video yanyu mwanshiramwo byavuye bituma nuguruka inzira neza nandagacishemwo gato kwanza abo tumushimira kubera ujya n'umucuti kabisa yadufashije byinshi muri mugira iki gikorwa nyine cya video kibe hama novuga ko ryari rya mbere agiye mu bintu bya video hama nkaba nibaza ko peut-être bagize indi video barashimye akazi babonye muri video yacu nge bacamusolicita. Okay, karako nshishije mwe reka tugaruke nivyo bintu mubona mutari mwiteze nituze twama dutangura kuri bibi gusa nivyo bintu mutari mwiteze mwija video yanyu y'abahembe ariko byaje gushoboka mukavuga ati wow nitwari twiteze yuko ibintu byoba ariko birashobotse bibiri canke bitatu. Novuga ko qualité y'ama image uko twayibona siko twayisanze kuko turabaye surpris vu que en fait yari challenge kubera twagiriye ahantu hamwe donc bavuga ati reka tugerageze gukrea ikintu kiri simple kandi kiri unique kandi kibe kira ahantu hamwe donc turabaye surpris na résultat y'ama image na surtout na n'inguvu Landry SB yabishizemo mugira ajya mu image asekuriye mwabonye. Okay, mugabo rero naho hariho byiza mwabonye mutari mwiteze ko byoba hariho n'utundi tuntu mwari mwifuza ati twoshiramwe iki duhobonekamwe moto hobonekamwe sijui Lamborghini sijui habonekamwe ariko ntivyakunze nivyo ibintu mwari mwiteze mwashaka gushiramwe ariko kubera sinzi uburyo buke cyangwa kubera umwanya bitakunze. Surtout haraba problème ya timing kubera hari ama image twashaka kongerezamo me atashobotse vu ko umwanya wabaye mutoyi tuba obligé nyine gukoresha image zabonetse kandi imana ishimwe izo twari dufise zashoboye kugira video yose igakwira. Yego. Okay, nuko turi kumwe na Djafris Boyz ariko baserukiwe na Dupri dem ari mu bindi Rudfa nawe ari mu Faransa. Iyi ni Empower TV turiko tugerageza kugira tu abantu bakera tubagarukane. Alan, imigwi myinshi irakunda gusambuka ivyo bapfane tubimenye bakubwira ngo bapfuye amafaranga abandi nabo ngo kutumvikana ariko mwebwe ha gusambuka mwarasubiye muri iyunga nijyahe banga. General ko ni gwa rukundo rw'umuziki kuba uri passionné n'ikintu ukora surtout no kuba ufise cya cyizere n'abantu mwakoranye ukaba ubona yuko ndi kumwe n'aba aho nshaka kugera canke indoto nshaka gushika ko na kino gikorwa birakunda. Nibaza ko ari cyowe namba tari banga umwe ari mu Faransa babiri mu Burundi iyo bije mwayisize ku meza mugira pasu niko ari ya mu Burundi tuvuga pasu canke hari umwe avuga toya mu bigenza gute hari umwe avuga ati jewe yini muyindekere hama nawe yindi shaka kumenya budget ngene biravana nta conditions zari ati bitizo kugera babe bitizo kumera kuno hari usanga Rutfa ata agize contribution nyinshi papo ya twebwe uko nuko donc ni nyene nguma mvuga passion iyo ukunda ikintu donc ntarura ati ibintu nzotanga canke bigenda kuwi donc mukora aritanga kwaho ageza. Okay. Wene ukunda kuboneka cyane mu biganiro gupushinga na mambona uri kurashe aringa bimeze gute niwe attaché de presse canke niwe ujejwe communication muri groupe ya Djafris Boyz ko kenshi mbona ko ni wewe. Novuga ko umwe wese afise igikorwa agira nico bituma kenshi ukunda kubona arije nkunda guseruka canke iki donc umuntu wese afise ivyo ajeje gukora. Okay. Turiko tuvugana na Djafris Boyz Dupri nababwiye ko niwe turi kumwe mbwira feedback imeze gute abahembe mubona aho mwashaka gushika irikira bahashikana canke hari ibindi mu gisaba. Feedback ni nziza kuko ndavye igikorwa cyanyuma ari njya projet ya Hello donc le public toi dufise canke uravye abantu babashoboye
kuyibona bari bake papa y'inshashe bisigura ko donc au fur et à mesure imisi igenda donc abantu baguma bayibona kuruta hama n'abantu benshi barashima bavuga ati courage ni akazi keza kararyoshe mubandanye. Okay. Ugerageje kuraba mwebwe mararirimbyi ba kera kuva mu 2006 nta muririmbyi mwoja gusaba collabo canke ngo mufashanye guhera mwaba tuvuga ngo na ba legend ababwire yuko atabazi ariko gero no mwanya nta muntu numwe muri akora ni mwavuze uti kugira tugire comeback twisunge naka ni kwa kuni muvuga ati tugira tubanze twigwane ko gushika ku mpemu ya nyuma gushika ku gatsi ka nyuma canke iyo mubasabye barabankira kuko abantu benshi bemera kumenga ukoranye n'undi muntu hagaze neza mwico giye gusumba wewe niho ugenda kugera kure. Deno vuga yuko ni turi babandi bavuga ati reka twigwane ko turashoboye canke iki nuko timing itabari nziza ku mwanya sino hariho amaprojet ajyamye ari mu nzu harimo amakolabo abiri atatu donc ni juste umwanya wo kuzisora nturagera amakora banganya mu Burundi canke nanga Apple mama Imana ibishatse misiri imbere nayo hanze azoboneka. Yego mwana mwavuze ati tugiye kuza turagira back to back ariko hacemwe amezi 6 ntaco mwagarutse ntitugume tuvuga amakosha gusa tuvuge n'ivyiza nagomba kumenya ubu rero mwihaye ikiringo kingana gute kugira muzoce mukurikiza bahembe kuko abarundi turafise ingeso imwe iyo uzanye indirimbo nshasha uwo munsi nyine abantu bagenda bakubajije ngo none ngo twitege bishasha ryari waruzanye bishasha baba novuga ko muri sama duma Jean Juillet Imana ibishatse donc indi projet izoboneka mu kwa mbere canke mu kwa kabiri umenga ari ibintu byanciye mu matwi yuko rudufasha bora kuba yaraje ngaha makenshi nk'iyo mukorana n'umuntu ari hanze mugize Imana kaza muca mukora ibintu byinshi kugira mu stoke nayo badafise umwanya mugume musohora bya bindi mwebyo mwarabikoze cyane ivyo twarabikoze kubera iyo umuntu ari present chacun nuko aba ari kure yanyu donc umuntu arashira energy nyinshi amaide twese turi hamwe turi physiquement hajyaye gira nyene ibintu bibandanye bitera imbere donc amaprojet arabaye arabitse arindiye juste umwanya wayo kugira aje habona nuko rero mukurangiza reka rero uyu numukambwe mukurangiza guhera mu 2006 baririmba uno munsi turi mu 2022 umuziki w'u Burundi ugerageje kuraba ubuziki woteregwa abatuma udatera imbere cyane ni bande kugira bongereza inguvu umuririmbyi asabwa iki ubukurikirana ariwe twese twita ngo n'umubosi cyangwa umufana asabwa iki abamenyesha makuru bajeje kuuteza imbere basabwa iki Chambere hajya igikorwa kinini gihagaze ku muririmbyi wenyene kubera hajya kugira utera imbere ifoko wowe nyene ushama inguvu zishobotse kugira uwundi muntu agusupportinge cyo ni Chambere deja ifoko twebwe abaririmbyi dukora naho uwa tubona ata feedback cyangwa kime kuba uri nyuma ya dream yawe hajya nta kidakunda cha kabiri aba fans kwanza je ndashimira abafana b'abarundi barakunda umuziki cyane ubusheke mana kera babandanye barushe aho mu gukunda bikorwa byo byani wacu kuruta ivyo hanze kuko abo hanze ntibazo kwigera ba pushinga umuziki wahani wacu kuruta twebwe nyene abamenyesha makuru nabone bagire nkuko nyene bafashe abaririmbyi babo bafashe abagenzi babo bafashe inshuti zabo mu gushigikira ibikorwa byabo no mu kubateza imbere. Yego ijya nyuma wibuka kuri waheruka kuri stage hari ryari urahibuka ijya nyuma mperuka 2019 kubera jewe nabandanje ngira umuziki muga mu zindi nzira mu bintu bya MC performing mu bya club cyangwa ama festival muri kumwe naho Djafris nka Djafris muri 2010 imyaka 12 ntimuhakumbuye namba muhakumbuye muri ko mukora iki kugira muzohagaruke cyambere no kugwiza ibikorwa kwanza byinshi kugira bajya abantu
bakora ibiteramo babone ko hariho abasore bafise ibintu vyiza kandi nabo ntibashoboye gutanga akazi keza ku banyagihugu. Ego. Reka rero tubashimire mwe mwese mwariko mudukurikirana kuri Empower TV, ariko burya hariho nk'akantu waje wakaniye kabisa ati jewe no munsi nkagera imbere ya kamera ya Empower TV ndaza kukavuga, kandi burya abantu bavuga ngo none ngo Vivance ngo ashobora kuba agiye dufrapye, niko bavuga ngo ashobora kuba agiye duhenze. Ya mystère yawe mu gifaransa ucishe ko gatonya. OK. Je flotte sur un beat bien mon flingue de mots, je brise le cou. Urafasha Vivance? Igifaransa kiraduga ariko cyo kuririmba ntacu. Okay. I'm little bit drunk, ain't I never feel like that right now. Say hello, 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 yeah. I'm little bit drunk, ain't I never feel like that right now. We'll say hello, 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 yeah. Aje. Holla. Okay. Wakoze cyane Alan kutwakira. Mwakoze kuba mwashyize hano mu rugo. Karibu n'undi munsi. Ego. Claude agomaye ati none duca dutawukonye nanogira ubwoba bacumbye. Mwakadira mwe mwese mwakumwa bande mudukurikirana, bande mukurikirana ibiganiro vya Empower TV. Tubashimira mugende hariya ku rubuga canke kuri account ya Empower TV, mugire subscribe kugira muze mushobora kuronka ibiganiro mutarinze guteba, mutarinze kwibwirwa n'undi muntu. Claude na Beni mwakoze kudufata amasanamu. Imana ibahezagire. Jenny Vivance Emery, ciao ciao.